tanguye izi mpano burya siza abantu basanzwe ntibaraba ama television ntibaraba nta ma telefone bagira ariko dance igezweho kwisi baba bayizi wabibonye nawe so rero nabantu bo gushigikira nico gituma numva neza na neza ko nabandi bose ariko baradukurikirana kuri Ndaha TV biyaranje vraiment bumve kino gikorwa Ndaha TV n'abayirongoye bakoze cyambere urashobora kuba ufise impano mugabo ugasanga nuteye imbere kubera iki kubera kubura discipline icambe na mbere baze barubaha abakuru bubaha abantu bose kurumva bamaze kubaha iyo mpano bafise irashobora kubashikana kure kurumva irashobora gutuma burira indege ndibaza bifese yababwiye ati mu misiri imbere bashobora kuzokurira indege apana urutaro bazokurira indege ze kubaramutsa twaje kuramutsa runo gwaruka rw'abantu nikora tunabazaniye kano gaseke Mwarimu mumbe no sana banzubwira bamwe bakunda gusiba no baracabikora mbonera uzarasi hariho no nasanze aje kwitundi mwana namubwiye amusabe ikigongo yamubari peti yangu wamubari ego uyo usanga ari vampire ariko murabizi ko gushwana ari bibi sivyo urana yuko mwamaze kuba mu muryango rero sivyo ifoko mu bantu bavukana Nechara yana vyo kugira ubwo uranyumva none warukuruka kaya yabo kunzara karazi yabo mu oya muravyumva rero yewe ibintu byo guhuza ni byiza gose kuyaga mukaganira muryohewe haba ibintu byerekeye byo gutonda muri repetition igihe mperuka ngana nababwiye gute nabwiye ko uzosiba bizogenda gute azocavamo none urabizi yuko aba bantu bose baza kubafasha ngaha baza kubafasha kubera mufise impano kubera bakunda ingene mutamba sivyo rero umuntu azosubira gusiba akavamo urumva azoba homvye urabona yuko muronka nk'ubabazaniye uburengeti bwo kwifuka abantu muba ahantu hakanyura ziko ngaha mukayanza hari imbeho nyinshi sivyo umva atari abana beza none nimwakomera amashi none hama rero muhira oya nashiki urumva muhira naho murazi yuko bakunda kuba kenshi hari neho igihe bababuza ngo nimuje muri ivyo bintu by'imiziki muravyumva muranyumva ko mutanyumviriza sasa rero hageze kuri bino bintu ngaha byo gufungura mu bitwaye muhira barabona yuko bya bintu byanyu bifise akamaro sivyo namwe rero ifoko mubiha agaciro mukerekana ko bifise akamaro sivyo rero umuntu azosubira kuzarasiba mwabana mwivre hama riri mana kabivuga ko yasivye tuzohita tumusubiriza canke tumufute urabibona yuko hariho benshi bifuza kuza muri mwebwe sana muntu hari he kandi urabizi yuko muntu muramaze kwibona yuko ngerageza kubashigikira cyane gose sivyo nanje sinoshigikira abanebwe abantu badakunda za mushiremo ingufu hamwe murusha hamwe mumenya gutamba bya mushaka kurusha babandi bo kwa Edikenzo masaka ki none iforero ko mutwereka hamwe muzova ngaha murira indege muja muri Amerika sivyo none uyu rero no boss yabazaniye ibyo kurya abazanira n'uburengeti yambwiye yuko ashaka ko ndamushikanaho muri murabizi yuko ndabakunda cyane uyu nawe n'umukomeye muramumutse araza kubatera inkuru mutwenge mu kanya gatoya
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuba Islam wese abakristo nawe Yesu ashimwe uko bibana ni Elma Love Mwarimo ko bisanzwe kuri Mike ya Ndaha TV uno musi rero nkaba natembereye neza na neza muri komine Kayanza intara ya Kayanza nyene aho twagiye turi kumwe n'abandi barimvi batandukanye novuga nka Bface on the floor ndavuga na Mr Sami comedian aho twagiye kandi turi kumwe n'uburongozi bwa Ndaha TV aho baje kuraba abana basanzwe ari bantaboneka ariko bafise impano zo gutamba twarababonye neza cyane mu bintu byinshi bitandukanye ariko batanze uburengeti baratanga ibiharage baratanga mbere n'umuceri byo gufungura vyiza ko ibona rero bariko baratugirira neza aho bisa nuko naho biryoshe cyane sivyo Yes nko kubona ko baradutambira cyane ibintu bigenda bimeze neza bimeze bien biraryoshe sana kabisa n'abantu bazi gutamba afisi impano reka ndabaho kaya mu bihweze neza ngo twabivuze kare yuko twagendeye abana bantu nikora ndetse bakaba nabafasha muri bike baronse bivanye n'uburyo bafise reka ndabashikirize bamwe mu batunganije bino bintu mu baje bashitseko kugira ngo bagire amajambo abiri canke atatu bashikirije bano bana ndetse bashikirize n'abakunzi ba Ndaha TV bakora bakurikirana naho nohera neza ku muyobozi wa Ndaha TV ariwe bita Claude Mutama turabaramukije cyane ndabaramukije eko ntibwo tumenyereye kubabona cyane mu bikorwa nk'ibinya aho ngira ngo jene bavuga ko ari bwa mbere abantu wanyine ba Ndaha TV babonye imbere ya kamera mwiyumvire gute kugira ngo mukore kino kintu twavyumviriye kujanye n'umutima w'urukundo Ndaha TV isanzwe ikunda ugwaruka isanzwe ikunda abana isanzwe ikunda abakora ibikorwa bitandukanye ariko uno munsi uri hejuru twagendera runo gwaruka kugira ngo tuze kubaramutsa twaje kuramutsa runo gwaruka abantu nikora tunabazaniye kano gaseke kagizwe n'umuceri n'ibiharage n'uburengete bwo kwifuka hano mu Kayanza ndabona hari hakabeho kugira ngo kumbure
akabeho katazoza kabica mu ijoro muri make twabije kubikora ku buryo umutima w'urukundo dusanzwe dukunda ugwaruka ndabona ko berekana impano zidasanzwe kugira ngo bashishikare batera imbere. Ego dusanzwe tuzi ko televiziyo yo yicicejwe no kurondera amakuru gusa ikashikiriza abayikurikirana ko no munsi twabonye ko Ndaha TV yivanze mu bintu byo gufasha kugira ngo muyifatanye na Bface on the Floor ndetse na Mr Sami Comedian Mr Pompompo mwe bo mwabiyumviriye gute? Twarabiyumviriye kuko nabo nyene turabona ko mu bikorwa byabo bya misi yose mu by'umuziki mu biki bashira imbere ugwaruka bashira imbere umutima w'urukundo natwe twarabiyumviriye muri umutima w'urukundo bakoresha bakunda ugwaruka bakunda iki natwe turaza twifatanya nabo kugira ngo tuze guserukya kuri abantu bino bibondo no gwaruka tubafasha kugira ngo kumbure bashikare batera imbere bamerewe neza. Ego kuzamwa basanzemwe butameze neza ariko babubaye mwuko nyene nihe nyigisho mwobaha kugira ngo bazoyigendere ko canke igihe jizo bashikana ahantu heza? Mu bisanzwe kubigaragara ubuzima babayemwo ntabwo ari bwiza cyane ariko bonyene kwera ndabona baracari batonyi mu bisanzwe ni Burundi bwejo barashobora ko ndabona umenga barafise impano bose baracabona barafise imyaka mikenyi kumbure bakoze nkuko ndiko ndabibona bashishikaye bagira umwete uko ndiko ndabibona bazotera imbere mu yindi majambo bazokora bagire novuga bakunde gukora bakunde ibikorwa bakunde kwiga bakunda amashure kugira ngo bashike ku numero nziza y'ubuzima bwiza no kuvuga udasa nubwo bari mu munsi. Murakoze cyane chef. Genda bashimiye nanje. Ego bakoze ba Ndaha TV su nyene nababwiye ko umwe wese arashigize kiri ku mutima kucirekeye kuri aba bana n'impamvu babiyumvira ko bakavuga ati reka tugire umutima wo kubafasha reka shikire Bface on the Floor rap Yuda rap romantic bro ndabaramukije cyane. Ndakuramukije neza ndameze neza ndabona ibintu ni bwabuntu naco bitwaye vraiment. Ego Bface on the Floor mu gikorwa cyo gufasha abantu aho nikora nk'iki inya akunze kuboneka gaka ariko arabikora nubwo atakunze kuvyerekana uno musi Bface on the Floor kugaragara yuko ariko arafasha Bface siguriye bo bifise siguro nyene nkuko nama ndavyerekana kuko deja subwa mbere nje ngaha aba baramaze kumbona inshuro nyinshi nibaza ko no kugira ngo bishike abantu bamwe babone impano z'abana ba Petit byaciye ku kuntu nyene natangiye kwa supportinga ku ndirimbo yanje twagura après ngaho ndaza gusangira nabo kuri Noel turasangira duke dufise ariyo rero example ni kuvuga jewe nabaye example kugira ngo nabandi bose babirabire kurabona yuko Ndaha TV nayo yahashitse irana contacta kugira ngo ndahabashikana urazi ko batari kumenya iyo biyorienta so rero nifuje yuko ndifuza neza ko aba bana bagira aho bageze ko bafite impano ziteye ubwoba hama rero n'ubuzima babayemo nawe urabuzi nibaza wabibonye ingene bameze ariko uko biri kose umuntu ntaguma hahandi nico gituma rero natwe tuba tunga kugira ngo tubankuhaje ko bafite imyaka mikeya ejo bashobora kuba abantu bakomeye cyane kandi urabibona yuko babitanguye izi mpano burya siza abantu basanzwe ntibaraba ama television ntibaraba nta ma telefone bagira ariko dance igezweho ku isi baba bayizi wabibonye nawe so rero nabantu bo gushigikira nico gituma numva neza na neza ko nabandi bose ariko baradukurikirana kuri Ndaha TV biyaranje vraiment bumve kino gikorwa Ndaha TV n'abayirongoye bakoze nivyo tugenda twerekana na twebwe nk'aba artiste babikurikiza nyene babashigikire kubera ko aba ntibazoba bariko barepresent imiryango yabo bazoba bariko barepresent igihugu. Yes of course. Ego turi mu ntara ya Kayanza ari intara usanzwe uvukamo bariko batura ntibavuga ati Bface yagiye gufasha kubera karabi wabo bamerewe nabi jariko saba bonyene mpora nshigikira n'abataraba mpora ndabashigikira nabo tutava hamwe kuko deja muri no mwanya sinokwirimita je ndumurapera aserukira igihugu Ntareo n'abari hanze igihugu bankurikira rero sino hava nirimita ngo nze gushigikira abantu ngo ni kubera araho mvuka nibaza yuko umurundi wese mbona amfise cyo no mufasha no kimufasha kuva mumenye Bface aba bana impinduka umaze kubona bavuga ati je kuva tumenye bamaze guhinduka kuno impinduka yo umaze kubona kuri aba bana niye nuko ubu bafite discipline kubera ko narababwiye yuko ubu uzosubira gucererwa canke gusiba muri repetition kubera ibi nivyo bituma tuza kubaraba nivyo bituma tuza kubashigikira nk'abana bafise impano rero ubu bari ku mwanya nta muntu numwe acererwa ndabeshe none nimigera mucererwa uzosubira gucererwa umva asha nazocagirako voilà rero nico gituma rero
barafise ibyo bahinduye ubu barabikurikiza barabibonye ko bibafitiye akamaro baraheruka gutsindira amahera challenge y'indirimbo y'umunyamerika umwana wa DMX aheruka kwitaba Imana DMX barayitsindiye kandi urumva nagateka kubera ko ntibaba batsindiye ihiganwa ribahesha icubahiro bobo rihesha icubahiro n'igihugu kubera ko abakompeta ntabwo barababonye bari benshi rero urumva muri ivyo ni ibintu byo gushigikira ikintu kimwe basabira ko bari kwaradukurikirana basanzwe bafise uburyo bwo gufasha niki nibumve yuko deja gufasha umuntu atari kuba umumiliyoneri je nta mahera mfise bro ariko naragize example ndatanga kutwo mfise hama rero nabandi bose bakandabira ko nk'umu artiste urumva umu artiste urazi ko ari umuvugizi w'abanyagihugu ukurikirana n'abantu benshi so iyo ukurikirana n'abantu benshi rero harimo abafise amahera harimo abafise ijya mitima yo gufasha atamahera bafise ni vyiza rero yuko muri uwo mwanya ufise ico wotanga nahatofasha aba twaje gufasha twebwe hari abandi benshi mu gihugu bameze nk'uko bafise impano bakeneye kumvikana nyene yuko izo mpano zo batunga muri uno mwanya nk'abavyeyi babo babonye uno musi bajanye bijya bintu twabahaye uburengeti umuceri ibiharage muri uwo mwanya abavyeyi babo barabona ati vya bintu barimwo ntabwo ari byo gufyina birafise akamaro kumbe ifoko tubankuraje muri ico gihe rero ni kuvuga umuntu wese ariko aradukurikirana afise ico yotanga nahatofasha aba bana turiko turashigikira twebwe hari abandi Makamba hari abandi Rumonge Igitega Ingozi hose ntushobora kubura abana b'impano nk'aba kandi urumva tubashigikira cyane twankuraje abana biga kwera umwana atiga urumva urazi yuko kenshi usanga akurana ingeso zitari nziza rero muri kino gihe muri bano harimo abiga ama example twarayeberetse harimo abo twazaniye ikinga riba deplace ku ishure hariho nabandi tuzozanira nibindi bukebuka amakaye ibiki kugira ngo babandanye kwiga kwera umwankurajije kwiga nawe azobona yuko bifise akamaro mugabo mudekuraje mubwira ati ntaco ni shakubireke numva nyene ataco uburi kuramufasha rero nico gituma ahubwo rero abiga bari we dufavoriza gusumba n'abatiga kugira nabo bumve ko bakwiriye kwiga Ego Bifeso ndo Flora tubwiye twebwe yongeye abwiye n'abana bishaka ko nabo bariko baramumva ndetse yongera abwira n'abariko barakurikirana Ndaha TV reka tumushimire cyane kuri iki gikorwa cy'umutima yakoze ko hariho benshi batagikora kandi babifitiye uburyo Bifeso ndabashimiye cyane kabisa nanje ndabashimiye gose nshimire kandi na Ndaha TV kuri kino gikorwa yiyumviriye ikaza gushigikira burya ibi ntibikira abantu bose sinibaza yuko ara bafite amamiliyoni menshi gose gushikaho boza kugira ariko ni umutima tu ntakindi murakoze cyane reka nyene tugira ko na Mr Sami Mr Pompompo bro vipi tamushusho cyo uno musi wowe ukivyuka kuvuga ati no musi ngiye gufasha abantu aho nikora nifatikanya n'abandi ikintu cyambere uyumvira ukivyuka utaranashika ngaha cyari iki so icyambere jewe cyanjoheye sana nukuvuga ngo nabwo navuze ngo ndaje ngo gufasha abonikora but navuze mu mutima ati nje gufasha abadepite bo muri Kazoza abashinga amateka abacomédiens de grands comédiens yap de grands comédiens bo muri Kazoza aba artiste bakomeye aba rapper bakomeye so nibo naje kuraba vraiment yap nibo naje kuraba Ego umwana nk'uyu yumubonye baramukubita ati va imbere wakitandero we wamuva yuwe ariko iyo Mr Sami amubonye amuhakaye gaciro muri umwa tureke kwimvira muri Kazoza muri umwe amuhakaye gaciro amusanze mu ibarabara ikintu cyambere namusanze mu ibarabara ndamuha gaciro yuko yo bari umwana wanje canke petit frère canke umwana wa mam dogo canke umwana wa bam dogo so twese turabarundi nukuvuga ngo turi inshuti turabarundi turi kintu kimwe mu cyamake ego kandi mu byukuri je banshimishije cyane batamvye cyo mana narizi gusa yuko bazi gutama ndomboro ya soro mugabo bakubise n'amarape barakubitoreza chin cyo mana nace nicuza ati pourquoi pas sinagenzanye no dufaranga twose ndabibonye mugabo mu minsi iri imbere mu byukuri nzobazanira ubusuguti n'amaspaghetti yokeje mukuri ndabasezeranye nzobazanira amaspaghetti yokeje Ego Mr Sami ndashaka akajambo kamwe nk'impanuro batekera kugira ngo dukoreshe umwanya impanuro imwe wo batekera bazokwame babagira kwavuga ati Mr Sami araduhanuye iki muri Kazoza byaradufashije so nagomba ndabahanure ndababwire ni ubu muri no misi impano yawe
irashobora gutuma wubaho kandi ukabaho neza. Nukuvuga ngo ikintu ca mbere urashobora kuba ufise impano mugabo ugasanga ntuteye imbere kubera iki, kubera kubura discipline. Icambe na mbere baze barubaha abakuru, bubaha abantu bose. Kurumva bamaze kubaha iyo mpano bafise irashobora kubashikana kure. Kurumva irashobora gutuma burira indege. Ndibaza Bifese yababwiye ati mu misiri imbere bashobora kuzokurira indege, apana urutaro bazokurira indege. Ngo navuga indege yandi ya avion. Urukurumva bakagenda avion nibebe kwa papa mdogo. Rero nibagire kwanza fieri, bagire fieri babone yuko impano yabo yuko ari ikintu gikomeye, ari umutahe bafise. Umutahe udafise kiri umuntu, kuko bijyaje wombwira ati tamba kujya no avangira ama contrata cyangwa ugasanga kisusu na kipiga huku ikindi ari kurumva bati sobo. Mu vyukuri reka ndabasabe bikomera amashi, mukomera amashi vraiment. Harabana vraiment nabonye bariko baratamba nkiyumvira ati aba ni babandi n'abanyamerika canke vraiment. Mu vyukuri Imana ibahezagire sana. Ego Mr. Sami nanje ndabashimire ku kanya mwafashe mukavuga ati tuje gukora iki kintu gikwa cy'umutima na kare nko ku bayisilamu basanzwe bari mu gihe cy'amafungo cyo kwegereza Imana cyo gukora imirimo ishimishije. Mwakoze cyane kabisa. Ego mugaje sindi umuyisilamu. Uyambo navuze ku bayisilamu kuko sawa. So nukuvuga reka naje nshimire Ndaha TV. Mu byukuri ni televiziyo idasanzwe sana, ni televiziyo kubona ingene bashoboye kwiyumvira baravuga ati reka baze baganire n'abadepite, kuko iyi ni opportunity baronse. Ndaha TV ni opportunity muronse yo kuganira n'abadepite n'abanyana mu misiri imbere. Nituze ejo bazoba bameze gute, peut-être barashobora kuzoba bagwiza tunga. So ni vyiza sana, ndabashimiye cyane. Ego ayo yaramwe majambo yavuzwe n'abagendera. Ego mu myumvirize nagomba kubasaba mube abadanseri hama muronse nk'abandi boshobora kuza barakina comedy canke filme. Barimo kyo mana, barimwo abakinyi wa filme n'aba comedy. So ndabemereye ikintu kimwe, ndabemereye featuring bazozarira mu gisagara dukinane nabo muri Rukundo TV. Ego vraiment kabisa. Muraza kundugira link kugira dufashanye kandi courage sana nimba ari mwa abakomedie. Nukuvuga ningabirane zitandukanye sana. Bite sawa. Umeze neza? Yego. Witwa gute? Munezero Fabrice. Munezero Fabrice. Yego. Munezero Fabrice, wewe muri kazo wifuza kuzobiko uno musame ko uraze gutamba gose, ariko usanga ufise ikindi kintu wiyumvira apari yo gutamba. Bajewe kabisa n'abandi bahenze. Imana yatangwa kugaragara neza gusa, Imana niyibizi gusa. Nanje nzofasha, nanje ndabe umugwego nzobangezemo, nanje fashe abaremeze nkuko twe natwe muri uno munsi tumeze. Ego wama wicara uravye ubuzima buri muka ugashaka uwo gufasha, nk'ubuhuye no gufasha uwo mugira ati uwo mugira agufasha igiki? Afashije sinamusaba kubwanje jeje nyene, nambwiye ati hari abandi bameze nkanje akaduheramye muri rusange tukagabura. Ego kabisa. Ikintu mu musaba muri rusange mwese ni iki? Rusange nk'imashini, kano n'ahantu ho kurepetera, urabona nawe ntameze bien. Ego murakoze cyane. Ndibaza yuko abariko baradukurikirana bavyumvise, bakunze ba Ndaha TV, murumva bafise imitahe, abafise ikintu bofasha, bafashe bano bana vraiment bafise impano, ariko ntaho bishikana niba ntaho nikora. Tajerwa Desire Mibu. Desire Mibu mugo ni wagenda mu gisani Imana uzoshaka bagwita Desire. Yego rasta. None Desire wowe ufise imyaka ingahe kwanza mu gisara? Je. Tukefise 15. 15. Numva ko uri kuragenda mu myaka, so ndashaka ubwira akajambo kamwe abari kwaradukurikana, hari ababosi bari kwaragukurikana no musi Imana, kandi bamwe bihugu bitanuka vyamera ko bari kwarakuraba barabote umupeta afise impano runaho kugira ngo nibantu bavuge ati Malove genda ubwira uri umupeti iki niki bazo ntume ku kintu uzo babwira ikintu kimwe gusa kivuye ku mutima wewe wifuza. Shaje nifuza kweri ko bodukurikirana bakadufasha kuba twe nta naho dufise tuba kweri burya burya ndosa kantu burya twabugasangira ibintu babative burya tunarose nyene tubatenariza hamwe twese nyene tugasangira. Ego buzima mubanyi nabona ko atari butameze neza, ariko umwe wese arashaka kubumenya indahana amenye ati mubayeho gutenga hanya. Twe tubayeho nabi kweri burya shaka nk'abantu bodukatuka bakatugwira nk'ahantu nyene twicara nyene tukaba nyene turateranya nyene tukarageramo na tujya duhene baduhaye kweri aho babagize neza cyane gose. Hari impene babahaye muza muraragira z'abantu canke nizi waye? Nizi wacu nyene nizo nyene baduhaye nyene. Bifese ondofo nyene yaziduhaye nyene. Uwo ni bifese yabahaye izo mpene?
ndasavye musubiremo muri uno mwanya mukomera amashi. Ego kwa hama ku bantu murara aho mubaye hasa hameze gute nta kintu bo habafasha shabo tufasha kubera natwebwe burya nyene haguma tubwira ngo tuhave kweri burya nta nahandi dufise twoba kweri. Ego murakoze cyane ndibazabe bishi barabumva ndetse n'abayobozi bandati barabumva n'abandi ndetse bariko baradukurikirana ariko simwe mwenyene mwese afise ikiri ku mutima reka ndondere uno mu rasta wanje rasta Faraj. Sa kweri. Umeze neza kweri? None mani kweri wewe witwa nde none kweri je nitwa Malove man. Jewe nitwa Nyandwibwiza Moise. Moise none ngaho nkubita akantu none gatoye mani ntitwogenda none. Twogenda kweri. Twogenda kweri. Yego mani none rasta. Wowe utudutentire wadukuye ko mbona umenga ibane ibintu ntibiri fresh. N'umuntu yatumaye. Umuntu watuguhaye acha kugira nka umenga uri konde boy Ego ariko turashaka ubwire abariko baragukurikirana uri umwana muto wifise impano irenze ko nabo ukuntu utamba hariho benshi inyuma yaha muri usumvya ndashaka kubabwira ikintu kirekanye impano ingene bo gufasha ushaka bagufashe gute none rasta we kumenga Nshaka kweri nanje bazomze bankurikirana ntamba nanje bazoze bamfasha kubera twebwe ntidufise naho tuba. Ntufise aho uba none rasta no kwishure ntiwiga none? Aya. None habuze ugira ngo uje kwishure ganisha barakenewe kimwe kugira ngo bavuge ati hano ujya mu rasta wacu irifoko yiga kugira ngo azo mu rasta afise n'amashuri. Nshaka umuntu yonunga akanjana kwishuri. Ushaka umuntu gutuma akujana ku ishuri none uba ntiyagutwara azoshaka gukura mu bandi hama gutamba bice bihagarara none nzotsandaza kurepeta tazoraza kurepeta murakoze cyane kabisa numva yuko urakunda impano yawe sivyo yego kabisa kibazo dufise mu buzima busanzwe naho dufise tuba abankurikirana ndashaka ko bondonderera ahantu mba nkicara neza nkaragira impene bampaye kandi nta byamba kwa mfise nta vyamba gufise nugira aho uba ushaka abagukurikirana yes twavyumvise ivyo yuko biriko biragenda ariko abariko barabikurikirana bazovyumviriza ndashaka akajambo kamwe kuri Bface on the floor yabatoye akabafasha gushika no musaho muri Bface ndashaka nanja ko kuba no mushimira kuko yaduhaye mene tukaza gutungira muhira. Ego urakoze cyane nawe Imana iguhezagire cyane nibaza ko bizogenda neza ejo ni heza mukomeze gusenga sivyo none vyose ni Imana. Impamvu nyene tumanicara mwabana uko ubuzima bwacu bugoye nka mama yirirwa aradandaza ifiriti tibijuma nkaza nko kumufasha muri nzu tubamwe bari no mu kudusohora bagira badusohoye twabuze amera kuri hinzu nyene ubuzima burago navyo abana nyene bafise impano yo gutamba cyamvuga ati nanje kanje mu ndabe ko nogira ikintu nyene menya cyamitamwore kubajamwe bya ndabe ko nogira ico menya ko naho mfise no kwirirwa sunika nabuze amera ya Minerval nahise mwore kuza kwicara mwaba bana ko nabuze ico nokora ko atamutaye mfise no tandatse. Ego benshi bakobwa nkawe bo mu ntara za ruguru bageze muri ibi bihe uco usanga birukiye mu gisagara korondaka ubuzi bwo mu nzu ndavuga gukora ikiyaya wo kwereka utiyumvira ico ciyumviro kwanye nimvira ico ciyumviro niyumviye ngeze nkariya hakeno kiri ubuzima bubi bakamfuta nko ku nguvu bitamwenye kwicarira mwaba bana tunganya basi ibibazo mitamwo kubicara nje kiri ku mutima nuko bodufasha uko turi twese badafashije jenyene bakadufasha twese tukava mu buzima byongerera cyane na Belimani bahezagire cyane kandi bafashe indazi bizogenda neza. Ego suyu wenyine ariko reka twegere no mu mama sanzwe abareze abatunze aho bari tumusabe nawe yuko yoshikiriza akajambo kamwe canke tubiri mama turabaramukije cyane amahoro mumeze neza tumeze neza cyane. Ego je akabazo kambere nk'ikangana cye niyumvira tiski ubu muvyeyi wacu abana yabatorokanije gute gushika aho abyicarika ahantu hamwe nkuko naragerageje murakoze naragerageje nkabona ndiko ndaca kwibarabara bajyamye iruhande y'ibarabara bipfutse nk'ubwo duhuzu twabo
nkaca ndaba nkaraba nkabona umenga arashonje kandi ntiwabura ari umenga biba ari byo erega ubu nuko bimeze nk'ibyagabanutse kuko tubegeraniriza hamwe namwe muhaciye muba mubibona ariko narahaca nkasanga nava hariya nkasanga hajyamye umwe hariya uwundi hariya mu mpande zose ntihabura n'umwe ubona rero je ncangira imbabazi nk'ako karyamye mushoboye kuronka ciye ko kari hafi ngaca ndakazana ngaha muhira nkakagaburira utwo kurya duke mbafise buke buke barateba haza hariho wa mwana wanje manyeto niwe nawe yaciye yaza hari icyari kimugoye yarari ahandi hantu hanyuma aje aca hambwira ngo ibyo ugira byo ngo nanje ngo no gufasha kugira tubegeranye tuze turabaha bike mugabo bishoboke bave kwibarabara bareke kuguma baryamyeho ndafise ico no baremeshesha utwimenyerezo jewe sanzwe mfise noza ndafata isaha nkabigisha utuntu nyene bakora kandi yabanje kuraba n'ingabire bafise abazumwe nanje ncanumva birampimbaye yuko tuza turegeranya abashoboka hanyuma tubegeranije bamwe bari benshi baradukundira baraza mugabo baca babonye nka twebwe tutabishoboye murabona ingene ngahameze dushoboye ibyo nyene bigereranye mwadushigikiye nukuri turabibakengurukiye nuhora hari mwijuru abyumve ko dushimye hanyuma nawe bahezagire abaduhera umugisha kuko twebwe ntawe tworonka tubaha abagirire neza nkuko mwaje mukaza mu rugendo buke buke gake gake mugashika iwacu hanyuma nimwunguruza mugende neza Imana ibaherekeze baho umushoferi abaje imbere umushoferi wundi nawe agendere mu bubasha bw'uwo mushoferi ari imbere w'Imana mushitse n'amahoro bizoba ari byiza amashimwe azoba arayuhoraho n'icubahiro byose kuko ariyo ibiduhera ubuntu kuko mugarutse mwese muri bazima hari igikoko gihora kiza gutwara ukumva ngo umuntu yagiye ntagaruke kijya turaciyamirije mu izina rya Yesu ishaka kireke ntize no muri urugwaruka no mu bandi bari hanze hanyuma Imana ibagirire neza muze mugaruke n'amahoro ndazi usu bwa mbere mwaje kuraba ego kandi mwatwemereye namwe ko muzogaruka ayo masezerano Imana yahezagire niyongera gushika tuzongera dushime izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Ego bibi murakoze cyane namwe Imana ibahezagire ku mutima mwagize mukafasha ugwaruka n'imyaka mugezemo ko ntivyari vyoroshe ndabizi ariko Imana izibandanye ihezagira mufashe nabandi ejo canke ngejo nabo baduza kubafasha cyo babafashirize abandi muzo mwasize inyuma bakunze banda TV nkuko bisanzwe reka nongere mvugane n'ubaserukira nabakurikirana cyane atushikirize abiri canke atatu ibimugora mu kubakurikirana kwabo azobakoze cyane bite sawa umeze neza ndashima kwe ego ndashaka wibwire kwanza bariko baragukurikirana izina ryawe hama Emmanuel Mugore twandazira Lilman enda bizi gusa ko murasta cyahindura izina ego ndashaka kutubwira amajambo abiri gusa kugira ngo abari ko baradukurikirana bamenye ingene ufasha abana n'intamba mihora nazo muri ivi abana nyine baragorana gose bisaba nyine kubagurura buke nyine kubera ugumye nyine ubashiramo kagagazo keshi cabona kuri abanka cyane bisaba bajane buke namba ari ikintu bakora kibi kabajana buke usanga bagihevye ego bobo ubwabo bivugiye ibintu baba bashaka yuko bafashwa ariko nkaho bakurikirana ubona ati muri rusange je nkeneye ikintu nk'iki cyo gira kugira ngo mvuge ati niko nabakurikirana ibintu byose bimeze neza abana bose ku ruhande rwabo nta mwana n'umwe ngaha adafise ikibazo umwe wese afise ikibazo ciwiwe urumva tubivugiye rimwe uca usanga ari hatari mugabo wogerageza kuba gufasha yovugana na Bifes arazi ibintu byinshi tuba dukeneye arabizi byose nk'ibintu byinshi tuba dukeneye ibintu abana baba bakeneye gushobora kuvugana hama akaraba icagira icakora Mboje nta byinshi mfise no babaza ko byinshi nabibajije babinsiguriye ariko ndabashimire ku mutima mwagize kugira ngo mufashe abana nk'aba natwe turabashimira cyane ko mwaje kuturaba Ndaha TV kabisa ni byiza cyane twashimye kabisa
yego murakoze cyane namwe kabisa bakunzi bandati biko mwayibonye katu duse n'abarangiriza ngaha anya kugiko twariko turakora cyo gufasha abantu aho nikora hano mu ntara ya Kayanza nko mwayibonye bafise impano nyinshi baratamba bararirimba ndetse ari n'abandi batuye ko barabakomedie bashobora kudutwenza nubwo umwanko babaye muto kugira ngo nabo tubaho akaya bashobore kugushikiriza byariko birabasonga bisonga ari Elma Love mwarimu imbere ya kamera niko nabigisha ko nabashikanye kure ngo mandabigisha ibintu bigiye bitandukanye mu ntara yacu mu ntara zacu ndetse mu gihugu cyacu komeze mu kurikirana TV Elma Love inyuma ya kamera ni Dosia